Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani 28 umurongo wa mbere, haravuga ngo abanyakibi bahunga atakibirukanye, ariko abagororotsi bagumye umutima nk'intambwe. Dusangire ijambo rivuga ngo kubaha Imana biduha kurinduka. Usomye mu gitabo c'Abalewi 26 uhereye ku murongo wa 14, Imana yariko irabwira Abisirayeli ibyago bazohura navyo nibanka kuyumvira. Kutumvira Imana biragahera, Imana ituzana ibyago byinshi cyane. Arababwira yuko azobarungikira ibintu bibaca ivutu, arababwira yuko azobateza ibigwara bitume bazingama, yuko abansi babo aribo bazobaganza. Hanyuma arababwira ku murongo wa 17 yuko bazohunga atakibirukanye, nk'uko iri jambo ry'Imana turivuze muryumvise yuko umunyakibahunga atakimwirukanye. Kandi by'ukuri nkako ibyo byago byose biri muri wewe, atamahoro, udatekanye mu mutima, igihugu ukiriko kiganzwa n'abasi bawe, igihugu kiriko kiganzwa n'abantu urima akaba ari bo bafungura, nta mahoro wogira, nta kabuza ucuhunga atakikwirukanye. Rero ababisirayeli nivyo vyababayeko, igihe cyose batumviye bagiye bisanga bari mu byago bikomeye, benshi bagahunga igihugu atawubirukanye. Nawe uri kuranyumviriza nagira ndakubwire, niwareka kubaha Imana, burya kubaha Imana nivyo biduha gutuza mu mutima, nivyo biduha gushikama ukumva kurinda muri wewe. N'ayandi utubasha Imana haba ibintu byinshi biguca ivutu, bikubuza amahoro, ukisanga n'igihugu wagihunza ata muntu akwirukanye. Ariko umuntu w'umugororotsi yubaha Imana, yumvira Imana, arashikama akagumya umutima nk'intambwe. Dawidi agasore k'imyaka 17 nikatinye Goliyati, nubwo cyari ikintu c'ikigatanya gifise ibigwanisho byinshi n'ingabo nyinshi zimukikije, ntiyabatinye kubera yari yumva yiyizigiye, yuzuye kurinduka, kubera muri we Dawidi yarubaha Imana. Bene wabo n'Abisirayeli bari batinye, bagize ubwoba, ariko Dawidi yumva afise ubushizi bw'amanga yuko yobahangara. Aragenda aratera intambuko, wa Goliyati yarabateye ubwoba, yamuteye akabuye kamwe gusa, yikubita hasi, hanyuma aragenda aramuca izosi. Baba Filisitiya bose bari bamaze iminsi babahagaritse umutima, baca bahunga atakibirukanye. Cutunyumviriza, nagenda kubwire ngo ni wiyubahira Imana, ibindi uzosanga ushikamye, atakintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba. Imana ibahezagire.